tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Utari umukristo yabaye averti ngo yumve inyigisho ndiko ndigisha. Ikintu cya mbere cyoroshe nuko ucawugurura ukaraba. Wugurura ukaraba, wewe uraraba iminota 30 cyangwa isaha ukazimya. Wewe wibaza ngo utashuri wa wundi. No, utashe nk'umuntu ahejeje kunywa kokayine. Indani muri wewe hasigaye ikintu kizogukora gukurayo, kizokugora gukurayo icyo kintu. Haleluya. Nange ndagira ubushakashatsi. Izi filmize hariho site bazishirako cyane, irakwirikiranwa mu mihora nka 10 ya mbere ku isi. Iri mu muhora ukwikirwa mu mihora 10 ya mbere ku isi. None wibaza ko ikirikirwa nabandi. Muri abo harimwe abamama baratanga n'ibitigiri by'abakobwa bakwirikirana ku isi, bagatanga n'ibitigiri by'abagabo bakwirikirana ku isi, bagatanga n'ibitigiri by'ugwaruka bibaza ko bikwirikirana ibyo bintu ku isi. Muri abo harimwe abantu bakijijwe, baririmba, basenga, bavuga ubutumwa bwiza, bari muri abo bantu, muri ayo maliste yabo. Icyo batazi nikiye kintu niye mwemu yinyegeje inyuma y'ivyo bintu. Satani agamijiki iyo mbuto ariko aratera, iyo investissement ingana gutyo, ashaka iki kurunganwe ruzoza? Ashaka iki? Ariko yiciki ejo. Bona Imana sinushobora kudondagura ingaruka z'iki kintu. Zage amafilme y'ibitera sona abantu barorera ziyateye ubwoba. Alors hariho bamwe bica ko nkuko vyirenganira nawe akabiraba gutyo nyene birengana atamutima bishize katanavyuguruye. Mugaye unabandi rero abiteramirako ugasanga ryahiye abiriko nyene abiriko. Paulo yavuze ngo byose ndavyemerewe ariko si byose bingirira ikimazi. Ndakubaza nshuti yanje, muri ivyo nikiye kimazi ukuyemo kubiraba? Ni reka fati ko ari uburenganzira bwawe. Muga ukuyemo ikimazi kiye utoye iki? Mugabo icyo nzi cyoco nta kimazi uronsemo. Mugabo ikintu cyoco nzi gikomeye, hariyo effet negative nini cyane ibaye mu buzima bwawe. Reka ndazikubwire zimwe muri izo. Bano Imana, bumwe mu bushakashatsi nagize, ibi bintu ibi icyambere bikura bironona ubwenge bw'umuntu. Terma ku buryo umuntu yahora ari umuntu ari focus ku kintu kanaka, iyo atanguye kurorera ibi bintu, kimwe mu bintu ibi bintu vyica muri we bimwaka ubwo iyo capacity yo kuba focus ku kintu. Ugasanga umuntu nagishobora kumata ku kintu ngo agikore akigumeko na energy yose. Ni mwe nyene niko kimeze. Utanguye kurora filme z'ubusambanyi, ubwo nyene ziyakwiba focus yawe ku kintu kanaka. Icya kabiri biriba ishaka ry'umuntu. Ishaka hajyo n'umuntu ari dynamique, kora ibintu anyaruka giriki. Umuntu atanguye kujya kuri ibi bintu agatangura kuba imbata yavyo. Umuntu abaye imbata yavyo bisigura iki? Umuntu aganjwe navyo bisigura iki? N'umuntu asigaye bigirira inyota. Alors kugira umuntu abigirira inyota bivana n'incura vyihaye abirorera. Aratangura ahantu akaba possédé navyo bikamukontrola, agatangura kugira inyota zavyo. Alors bano Imana bitangura muri we kwica ibintu. Icyambere mvuze biramwiba ishaka, biramwiba kuba focus ku kintu. Icya gatatu bizana ubwoba muri we atazi aho buva. Urabona umuntu ariko aragenda gutya akagendana ubwoba mu mutima n'ikirere kimeze nabi, atazi impamvu icyo kirere gifise gutyo. Ni kubera aya mafilme
akozwe ku buryo yicanye n'imitima y'abantu n'ivyiyumviro byabo. Praise God. Ndavuga ngo Imana ishimwe cyane. Buno Imana ibintu bishobora konona mu buzima bw'umuntu ni byinshi cyane. Urabona intumbero y'ubuzima, hari umuntu ashobora kuba afite intumbero kanaka y'ubuzima teka korokeye muri ibi bintu, hari ukuntu bica vyica nyene umuntu agatangura kuba umenga ubuzima ari mu kirere ntagira intumbero yabwo kubera korokeye muri ibi bintu. Ibi ni ibintu rero vyemezwa n'ubushakashatsi, sindiko ndanavuga gusa Bibiliya, ni ibintu vyemezwa n'ubushakashatsi. Nyiganza bagenzi ati mwirinde ubusambanyi. Alors ubusambanyi rero kubwirinda kimwe mu byo kwirinda, irinda amafilime pornographique. Alors mvuze gutyo harimo cyavuga ati nega pass none iyo filime ndayiravye ndasambanye, eka nusambanye muga nawe udasambanye uri mu nzira yo gusambana kuko iremye ikirere utoshobora kuresista muri icyo kirere. Hari umuntu ndiko ndafasha. Praise God. No zamuka ku cya gatatu. Okay, nyumviriza ngaha kuri ibi bintu bibiri maze kuvuga. Solution. Nzisomera Zaburi 119 verset 37. Solution kuri ibintu bibiri maze kuvuga. Wacha wifata gute, wacha ugira iki? Solution kuri ibintu bibiri maze kuvuga. 119 verset 37. Ukebukishe amaso yawe, ukebukisha amaso yanje noye kuraba ibitagira ikimazi. Okay, sobera iyo ndayigaruka ngo sobera Zaburi 101 verset 3. Sinzogira ikibi nshira imbere y'amaso yanje. Vuga gutya ati sinzogira ikibi. Vuga cyane ati sinzogira ikibi. Nimba uvyizeye byatwetara cyane ati sinzogira ikibi shira imbere y'amaso yanje. Bari mara ko kubwira ati amaso nironderera ikibi. Umuntu ni wagenda gatora ikibi akakizana akagishira imbere y'amaso yiwe. Aho Dawidi yavuze ati genda fasha ingingo sinzogira ikibi shira imbere y'amaso yanje. Yobu nawe yavuze ngo nzogira nisezerano n'amaso yanje kunazoshira ikibi imbere y'amaso yanje. Haleluya. Uheze nanka igikorwa cy'ibigogi ntikizomatana nanje. Haleluya. Vuga ati hari ibikorwa bitazomatana nanje. Sinzogira ikibi shira imbere y'amaso yanjye. Umva iyo ni decision mugabo aho kuri 119 verset 37 ho yaciye isengesho. Somera iryo sengesho. Ukebukishe amaso yanje. Kuri adresa ku Mana ati Mana kebukisha amaso yanje noye kuraba ibitagira ikimazi. Noye kuraba ibitagira ikimazi. Ati kebukisha amaso yanje noye kuraba ibitagira ikimazi. Haleluya. Ibi rero ushobora gufata ingingo, ushobora no kubigira isengesho kavuga ati Mana je nafashe ingingo ko atakibi nzosubira gushira imbere y'amaso yanjye. Mugo kanasenga ukagira nka Dawidi ati Mana kebukisha amaso yanjye igihe cyose sinshire ikibi imbere y'amaso yanjye. Haleluya. Kuri izi ndirimbo no kuri amafilme iyi niyo solution. Iyo umuntu arorera izi filme ndiko ndavuga bano Imana zirema ikirere cy'ubusambanyi haruhande yiwe. Aro ikirere cy'ubusambanyi kimeze kujya urabona nk'ubu aya matara ngaha nuko ntazi ahantu yakirizwa. Mugareka mfate aya yandi ari ngaha muri sare murayabona ko azimije. Muga aho ntazimije natari karaka burya umuyaga nk'uburi ngaho nyene. Ni kibazo cy'umwanya ugiye kuri internet ukagira gutya pa amatara acagiriye aca yaka kubera umuyaga nk'uburimo ngaho. Aro umuntu agenda n'ikirere cy'ubusambanyi nayo batarasambana ikirere cy'ubusambanyi kiri ngaho. Ahuye ni mvuge na test, ahuye na test ni nk'umuntu afyonze kuri internet pa aho nyina cyagwa mu cyaro. Aro kimwe mu bintu bibiri maze kuvuga harimo aya mafilme aya uyirinde gose. Umwasi yarungitse azi impamvu nicyo ari kararema mu mitima y'abantu. Icya gatatu ni nyambaro zitabereye. Nyandaho mucyo kuri iki kintu ucyo gufata info pour tout. Praise God. Inyambaro nziza hagimeze gute?
umuntu yambaye neza hajya bayambaye gute? Umuntu yambaye neza ni umuntu yambaye ari conscious y'icyari. Ndasubiramo. Umuntu yambaye neza ni umuntu yambaye ari conscious y'icyari. Umuntu yambaye conscious y'icyari no kwitega ko yambara neza. Umuntu amaze kwambara atari conscious ya ndinde, atari conscious y'icyari, yahegeje yamaze gukorokerana ashobora kwambara ibitabereye. Umuntu yambaye nabi ni umuntu yambara atabanje kuba conscious, atabanje kwimvira ndinde agira yambara. Reka mbere ngombe mvuga kandi kantu, niyihe ntumbero yo kwambara impuzu? Niyihe ntumbero yo kwambara impuzu? Twambara impuzu kugira ngo harimo reka avuga ngo tuwegwe. No. No. Kuko nigihe udafise impuzu nziza urambara. Turudire yuko nitwambara kugira tuwegwe, twambara kugira dufuke ingingo z'imibiri zikwiye gufukwa. Ndasubiramo, intumbero yo kwambara nugufuka ingingo z'umubiri zikwiye gufukwa. Ndabesheka muta nivyo nyene. Haleluya. Alo, buri Imana nimbikire mucumbise, ndashaka tujane neza. Ucumva ko iyo umuntu yambaye atari conscious ndinde nitezwe kwiki, ubwo nyene yatanguye ari mu nzira ashobora kwambara ibintu vy'akaburaro by'akarorero, ibintu abantu bose baravye baje batangara. Kubera iki? Ntari conscious y'uwari. Kubera iki? Abasirikare igituma batambara ziyateni z'abapolisi niko bari conscious ati genda umusirikare sindi umupolisi. Yambara impuzu za gisirikare, umupolisi akambara iz'igipolisi, umuganga akambara iz'ikiganga, umuavoka akambara iz'ikavoka, umumekanisye akambara nk'umumekanisye, umusiti akambara nk'umusiti, umunyeshuri wo muri primaire wa leta akambara nk'umunyeshuri muri primaire wo muri leta, wo muri secondaire akambara nk'uwo muri secondaire muri leta. Ivoka ryambara nk'ivoka. Ino nivuga rimwe nako rifise igishishwa. Umuhwi wambara nk'umuhwi. Impene yambaye nk'impene. Intama yambaye nk'intama. Kandi rero ivoka riberewe ryambaye nk'ivoka, uwo ryambika igishishwa cy'umuhwi. Oh my God. Cyuce ritakaza, cyuce ribiha. Aro biratangaje ingene Imana ibintu vyose yaravyambitse, vyose yaravyambitse, vyose yaravyambitse. Vyose yaravyambitse, ivyo ari vyose yaravyambitse. Aro ibintu biza gupfa igihe rero umuntu atari conscious jendi voka canke ndi umuhwi. Kugira umenye ivyo wambara ukwiye kumenya uriwe kwanza. Wambara nk'inka canke wambara nk'intama. Kugira umenye ivyo wambara ubanza kumenya uriwe jendi inde. Somera 1 Pierre 2:9. Ushikane kuri 10. Ariko mweho mu rubwoko bwatoranijwe, umviriza vuga ariko tweho turi ubwoko bwatoranijwe. mukoranije kuba abami n'abaherezi. Vuga ati ndi umwami n'umuherezi. Aro iyi confession iroroshe kugira mbwa iragoye kubaho. Gukonfesa ati ndi umwami n'umuherezi biroroshe, mbwa kubaho kashobora gucakatangura kuba gatsi. Kuko abami barafise style yabo, barafise ukuntu bambara, abaherezi barafise ukuntu bambara. Alors bireye tubwiye ngo ifo bwa mbere kumenya jewe ndinde, wowe urinde none uri umwami uri n'umuherezi. Alors bari Imana birazwi mwisi yose, ngombe fate abamikazi, nta mwamikazi numwe mwisi uzosanga yambaye impuzu igera ngaha, numwe mwisi. Ngombe fate abagabo ba president, hari numwe murabona, abagore ba president, hari numwe murabona.
ababakorera ko babakorera ko baza ati wewe uri reference mu isi, wewe abantu bose bakurabira ko mu isi. Amen. Urazi hajya nawe mu mutima yo babishaka ntapfa kugira ivyo ashaka, agira ibintu bivanye n'icari, yambara bivanye n'icari, agendera ahantu bivanye n'icari. Hari ibibanza topfa kugenderamwo, agiyemwo naho agenda afise security kwiye. Bone Imana ibintu biza gutakaza intumbero cyangwa biza gupfa igihe umuntu atanguye kwibagira ndinde fise misi hano kwisi. Praise God. Kuko icuri n'icyo ukora bica bidetermina ingene wambara n'ingene ugenda. We urinde none umwami niki n'umuherezi. Abaherezi bo mu guhereza abantu Imana nimwana gupermeta kugenda wambaye izo yishakira, bari barateguye na style kanaka abaherezi baherezamwo. Bazaye zarateguwe ko vuga ati nitugupermese kwimvira ivyo wambara, twarateguye umwambara abaherezi bambara mu guhereza. Amen. Alors ndashaka kubazana hano ubwa mbere mumenye ico muri. Icya kabiri imbere ko mbere mvuga n'ivyo bindi, uri umwana w'Imana, uri umukizwa. Iryo niteka watewe turikomera Imana mashi, niteka rikomeye cyane, uri umukizwa. Bibiri ivuga ngo murabana n'abaheze mwashiriweho. Somera iryo jambo muri hanga gera. Vuga ati turi hanga gera. Vuga ati turi hanga gera. Turi hanga gera. Aha. Abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije. Abantu bashiriweho kuba inyegu Imana yiharije. Kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye. Mission kugira mukwize ishimwe ry'abahamagaye. Mu yandi majambo muri iyo fonction y'ubwami n'ubuherezi igikorwa uriko nugukwiza ishimwe ry'aguhamagaye. Vuga ati hari yampamagaye kandi rafise ishimwe. Alors mu yandi majambo uri kurajya nugira ukwiza ishimwe ry'aguhamagaye, uri kuravuga uvugira gukwiza ishimwe ry'aguhamagaye, wambaye gukwiza ishimwe ry'aguhamagaye. Hallelujah. Alors bani Imana ambere ndanakuyemwo oya imbere ko ndagikura muri hamaze ndakivuga. Somera Imigani indwi umurongo wa 10. Maze uno mugore aramusanganira yambaye nka kumwe kwa maraya, afise umutima w'uburyarya. Kabundi abantu bose sabami n'abaherezi. Hariho n'abandi bivuze ngo ni ba maraya. Aba rero bivuze ngo ni ba maraya, bivuze kuri uyu mugore ngo yasanganiye uwo muntu ngo yambaye nka maraya. Finalement hari umwambaro wa maraya. Ngo yari yambaye nkani. Sinzi ko afite umwambaro wawe. Umwambaro wabo none umeze gute? Bivana n'icyakora. Bivana n'akazi kiwe. Mbihage bakora iki? Badandaza imibiri yabo kandi ntiwogura utashimye. Nico gituma ari muri publicité y'umubiri wiwe. Munyemere ndabafasha. Bajya batipe bari muri publicité y'imibiri yabo. Nico gituma ntashobora kwambara nk'umusoda, ntashobora kwambara nk'umwami, ntashobora kwambara nk'umuherezi, ntashobora kwambara nk'umukizwa, kuko yoba atakaje isoko. Ategerezwa kubanza kuzana abantu ahantu bashime. That's why imbere yo kubashima arabahonje arabereka. Ategerezwa kubereka. Alors nico gituma hari ibihimba bimwe vy'ibanga twebwe dutegerezwa kwambara tugahisha, mugabo adahisha. Kubereka atabihisha niyoronka isoko. Birumvikana. Ategerezwa gutanga echantillo. Ngahonja gati ndavye amaguru, ndavye poitrine, ndavye ari ku kazi. Musi yagaritse aka kazi kumbure umubyeyi atuva muri ivyo bintu.
agikora ku kazi. Ikintu kibabaje rero n'abantu badakora ku kazi bigana abantu bakora ku kazi, n'abakizwa abana b'Imana batazi impamvu abantu bambara gutyo, batazi impamvu umusoda yambara nk'umusoda, batazi impamvu umupolisi yambara nk'umupolisi, batazi impamvu umumara yambara nk'umumara. Acha fatiki, acha bona yambaye akantu gacirije aha, nawe nyine kacagenda kagasonesha kakapanisha ngaha, akacagenda. Okay, abantu nabo urabahaye message uri ku isoko, kuko byatuma kanimero kawe irikana niyibeshe, iga wamubwiye kuri dandaza ni yindi rangaje muhuye ukugwa ngahe irigane wamuhaye igicapo cy'abantu kanaka bazinanye quelque part, yibagije rero ko ari umwe muri abo batari bwahura. Mwana ivyo rero ukwiye kumenya, jewe ndinde, uri umwami n'umuhereza, ambara nk'abamikazi, ambara nk'abahereza, mu majambo yegeranye ambara impuzu zigukwiye neza. Nta muntu n'umwe atazi impuzu itamukwiye, nta n'umwe, ivyo nta n'ivyo nokwigisha, sino navuga ngarukira ngaha, nta muntu n'umwe atazi impuzu itamukwiye. Reka ndakwereka umuntu yambara impuzu, umuntu ingena z'impuzu zitamukwiye, ashikiye abantu cyo natangura kugira we yicara ukajya nawe nyine nabyumva ko yambaye zitamukwiye. Ati pasa none nogira iki? Fata izo mpuzu zose zitagukwiye uzihe umuriro cyangwa uzihereze umuntu mutonyi wawe zikimukwiye, cyangwa uzitware ku isoko. Ndabeshe none uzitwara ku isoko cyangwa ukaziha umuriro cyangwa bivana n'icyo zagukoreye cyo no kuzikaba. Hama ivyo wiyegereje ugira iki? Cyambara impuzu z'abami n'abaherezi, hama kugenda gutanga ibimazi by'amashimwe, uduza ibiganza bidugiriza Imana. Utaduza ibiganza umanura, igihe umuntu uvuga tuduza ibiganza ugasanga umuntu afite ikibazo, hava tuduza ibiganza sigara aramenye afite ikibazo. Umuririmbyi duza ibiganza aduza umenga araboshe. Oya, nimwambara impuzu zibafasha gutazira Imana neza. Haramureka rimvira ati pasa yavukiye ruguru, nico gituma reka rimvira ibintu nk'ivyo. Pasa yavukiye ruguru, nukuri je navukiye ruguru. Ngabo ijambo ry'Imana si rya ruguru, si ni gefu. Ijambo ry'Imana. Ati pasa kubera iki none uzokwikwegera abasambanyi? Urabona umuhwi ushizwe ahantu uramota. None umuntu yamotewe uramubuza kurondera. Abagati pastor wari mu vy'umubiri, kandi Bibiliya ivuga ngo Imana iraba mu mutima. Pastor we nubona we ko wagiye mu mubiri, pastor we wagiye mu vy'umubiri, Imana iraba mu mutima. None ubana n'Imana, we ubana n'Imana, hajya kwishure wigana n'Imana, hajya ku kazi ukorana n'Imana, nukorana n'abantu. Bibiliya ivuga ngo abantu baraba kubiboneka, Imana niraba mu mutima. Abantu bashaka kumenya ko kijijwe baraba kubiboneka. Iki nicyo cyazisengera ubushobozi bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Aragenda kuvuga ubutumwa bwiza kandi ati wowe Yesu mbwira ko ataraguhindura gashaje, we no kwizera gute ko nanjye nzompindura? Umuntu yakunaniwe nawe we. Maze kuvuga tungahe? Akambere indirimbo, aka kabiri amafilme yiki iso ninke, aka gatatu inyambaro mbi, aka gatatu aka kane nako
ibiganiro biteye isoni. Niko ndavuga ibintu bikreye iki ikirere cy'ubusambanyi, ibiganiro biteye isoni, ibiganiro by'ibitera soni. Munamaze kumva ko abantu Bibiliya irakunda gukoresha ngo isoni nke. Imana isoni z'umuntu zirashobora kugabanuka gose. Rero isoni z'umuntu zirashobora kugabanuka cyane zigasigara nko kuri 2%, zikagabanuka gose ku buryo ntagira dusoni na dukenye. Alors umuntu rero isoni zo zagabanutse vyafekta ibintu vyinshi, ivyo yambara, ingene avuga. Alors ngangeze kuvyerekeye ibiganiro, ingene umuntu avuga, ivyo avuga. Urumana ivyo umuntu avuga birakomeye cyane. Raba Paulo we ingene yabivuze avuga ati subiramo ubushakanyi, ibihumanya vyose cyangwa kwifuza ntimukabishire no mu kanwa. Rero abantu rero nk'abazokumviza yasema yanje avuga ngo pastor ko yigisha ivyagezwe. Uyu ni Paulo yazanye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Kristo Yesu. Yabwira ishengero ati shengero, ibintu vy'ibitera soni, ibintu vy'ubushakanyi nimukabishire no mu kanwa. Alors bari Imana kimwe mu bintu bigenda biratutuka n'abantu kugira umwidegembyo kuvuga ivyo ari byo byose, kuburyo n'abana b'Imana ntibagifise frais kuvyo bavuga n'ivyo batavuga. Nagomba ndababwiye ko ntituvuga vyose. Imbere yo kuvuga fata akanya wiyumvire. Nawe uvuga ati ndi kumwe n'umugenzi, uri kumwe n'umugenzi mbwa urakijijwe, mwe muyari kumwe namwe ngaho. Harumuna ashobora kwaduka akavuga ibintu vyose bibaho vyose atafre afise. Alors icyo utazi bizana ikirere cy'ubusambanyi haruhande yawe. Fata umukobwa umuhungu murare murachata ijoro ryose chata mukubita amajambo mwishaki. Nkamwe Imana itagufashije ngo aje kure yawe, wihende muhuri ahantu kanaka murara murandikirana ivyo bintu nk'ivyo. Gira telefone yawe atikizwa, urayibesheye. Kizwa wewe uyikoresha, kizwa wewe uyikoresha. None hari filime y'igitera soni mu telefone yawe utashizemo, hari message telefone yawe urasanga yanditse. Nanu aha biroroshe bani Imana kontrola ibyo uvuga n'ibyo utavuga. Bivuga ngo nituciganza. Reka ndakwereke akantu keza kazogufasha mu kuzura vuga. Banza wimvira imbere yo kuvuga ati ibi bintu ngome mvuge Imana irabikunda. Tibasa ako kantu menga nakabana, ngene kamwe dora tureresha abana ngo Imana ntavyikunda. Bivuga ngo mumere nk'abana bato. Banze wimenyereze ko nako nyene ibintu ngome mvuge Imana irabikunda, Imana irabinezererewe, hamucu bihagarika. Ica gatanu, ikinyoma cy'urukundo. Hari abajene benshi banyumvise ikinyoma cy'iki. Imana amwe mu majambo yatakaje inkomezi mu buryo bukomeye gose ni ijambo cyitwa urukundo. Amwe mu majambo Satani yatse ubushobozi agenda arakinisha mu kanwa k'abantu ni ijambo ryitwa urukundo. Ini jambo risaka ni jambo ridasanzwe gose. Mugabo epuruta ni jambo rero yo nagakinisha bakinisha abantu bose baragakinisha ntuzi. Ijambo ry'urukundo hari wese bararikinisha. Muga si jambo ryari kwiye gukinishwa, iri ni jambo ryari kwiye kuvugwa wavyimviriye neza ibyo uvuze. Si ni jambo warupfuye wopfa kwakira, ni jambo wo kwakira ubanje gusenga Imana. Ni jambo ryitwa urukundo, ni jambo ridakinishwa. Ubu rero yo ubunyiri rirakinishwa ku buryo umuntu
umuntu ariyicarira kuri telefone yiwe akakwandikira mu ndimi zose, ndagukunda, I love you, je t'aime, nakupenda. Afisa amashuri abiri ntiyigeze yiga kubera iri jambo risigaye rikinishwa rwose, n'ugira rigira uburemerezi, n'ugira wumve ko rikomeye. Yaremeye riga agafaransa kuko rivuga konyene n'icazi cyonyene, je t'aime. Umwana w'umwigeme akacarara ashinze amatwi telefone yiwe, akacarara yisoma nk'ishapure, asubizamwo araba message, je t'aime, I love you, nakupenda, imitima 20 akaca yakompanya. Uwa mbere ugakora ukundi ugakora ukumwe, murabona ya mitima minini igira gutya. Oh, n'abadragere ariko arakubesha. Utuyimoji ngatunga barakoroye pu. Yo, umutwe ugashuha, amashuka kanga kumukwira, umutwe ugashuha. Kugira tori tiro rero. Oya, ntubakwibeza ngo ni itiro wabuze. Bagusazije mu mutwe. Ega n'uburozi. Bagusazije mu mutwe. Ukuye mu psikologa akumvirize neza, aguhambike neza. Oya, ngenda kubaza pa. Umuntu aradutse arakwandikiye ngo Shalom ngo Madame Pamela. Undakunda nguye kwa fire yawe. Undakunda amaso yawe. Oya, uyu n'umugore w'umuntu. Amatora yaraheze kandi yagenze neza. Wewe uri kuba mwandikira gutyo, undakunda kwa fire yawe, undakunda ingene utambuka neza, jamais. Sawa. Uri kumubwira ivyo wewe. Uri kurondera iki? Uyu n'umugore w'umuntu uyu. Wewe uri kurondera iki? Ari ugasanga n'umusore ntuzi. Ugasanga n'umusore. Mwe abasore baruhuka we. Cyongo umuntu adakubona ingene utambuka, ingene ugenda, ngo vraiment. Ndabavertije iki? Icyo ni gisuma kizawe no kuyiba. Amurije shu amatwi nawe akaje kakandika ngo yongo nivyo. Ngo senda bizi. Imagine ni warubizi. Icyo utaruzi ni iki? Ntuzi gutambuka. Ntuzi gutambuka. Nimba kubwiye ngo usa neza nta kiyuvise. Nuriraba n'umusi no. Bano kuri ngura koze ngo merci beaucoup. Merci beaucoup. Umuyanga merci beaucoup. Agira kugira ama brochette mu mwanya muto. Ngo merci beaucoup. Uwo nuwo kwishura uwo. Ngo none ga pastor ngo turi abana b'Imana kandi dukundana. Ngo none ndamwishe ngo ndamwandikiye nawe ngo urukundo rwo muri Kristo Yesu. Ubwo muri Kristo Yesu twese turamenya ko rwo muri Kristo Yesu. Turavyumva ariko umutima natwe turi mwemwe. Utubeshe. Ubwo muri Kristo Yesu. Kuko muri Kristo Yesu. Gati sinshobora gukinisha ijambo ryitwa urukundo. Mamwe mu majambo yo kugora gusohora gose no kubwira umuntu mudasangiye igitsina ati ndagukunda. Ubanza ugiyumvire ko urifatire programme urisengere hama ugenda urivuge. Iryo si jambo bakinisha utavuganye n'Imana. Igitangaje ni jambo rikinishwa ahariho hose. N'umuntu kuri Facebook ntuzi abonye gusa ifoto yawe atazi nuko wowe uheruka gusha mu maso. Abonye ifoto yawe yakeye ntanazi yuko uheruka gusha mu maso. Acha kwandika ngo nakuravye ngo vraiment you are too much. I love you.
ntazi ko ari ifoto y'ubujene busigaye ari umutamakazi nkanakimaze. Vuga ati ndase gukinisha ijambo urukundo. Iri jambo rikwiye kubwiga umuntu umwe, uwo mubakanye canke uwo muzokubakana. Ibisigaye murivugane mu buryo bw'impemu apana kandi uvuze iby'umubiri tuzobimenya ko umubiri. Tuzobimenya twese ko ari iby'umubiri ko natwe turasenga natwe. Ntuduhe gusa natwe turasenga. Ingabire ziri mu burozi. Ingabire ziri mu burozi, amakado ari mu burozi. Amakado y'uburozi. Jesus, amakado ari mu burozi. Gira mugenza ati keya zose ntizejejwe. Keya zose ntizejejwe. Ngo wabonye mbega kwa kantu takihanaguye neza akaba yaje kuguhungura. Mupfaniki uyu mupfaniki uyu. Ati pastor nagira no kumufasha, ivyo twese ugomba kumufasha twobimenye, turabizi natwe turasenga. Ivyo gufashanya turabizi. Kandi ugize imisi numva utaga parufe mota. Ngo nyemere nkakuzanira agaparufe. Acha kuzanira agaparufe. Ati vraiment. Ngiye naronka. Ya muhungu aratanga ikeya vraiment. Izo ni keya. Izo ni keya izo. Bacita icyambo. Hari umuntu azi icyambo. Icyambo ni ikintu bashira kwigera kugira batega amafi. Hama gacha bafata bagashira nakantu ifi kunda cyane irya ikabonye nayo biri mu ahantu ikizi gatora. Bagashize ko mugabo ikera. Cyafata gaterera y'umusipi gujya. Ifi kiziriruka izinguje kujya kakantu. Nga kakantu kari mwigera. Acha kwega gujya. Acha zana ifi. Ifi ziziki akani kunda. Hariho keya zitejejwe. Ntunga rero bene data bashiki bacu. Ngo ngujya mwana ni mwiza cha. Ngo mwana mwiza gose. Ntunze ngo arambaza nigeraye, ngo nige nazindutse, ngo ashingo ni mwiza cyane. Abayanga yanga. Umuyanga yanga. Umuyanga yanga. Haleluya. Urukundo umuyanga yanga afitaniye n'impene. Ari gihe ayizana ngo hano. Ingo. Ariko arayigura. Gerageza umere nk'impene. Mera gutya gato. Sawa. Ariko arayigura, arayikura ngaha. Kayumviriza. Basha kuyimpene iranutse. Iranutse. Jatuvuga ukuri. Urukundo rw'impene n'uyu muntu rufatiye he? Ku misoso. Brochette. Impene yo bitari kibiganza ngo darose umuntu amikeya abwira ko nuze. Umuntu wese akubwira ko ari myiza, apana gusasira. Bamwe muri abo n'abayanga yanga. Oya, vuga icyo ushaka kare ureke kumwishisha amajambo, uri mwiza utambuka neza, agatebe kugira ngo wiyumvira neza atazi ngene wiyumvira. Navuga ibyo ashaka hakiri kare gutesha umwanya. Gatandatu ngo ndavuga gute? Ngabe ziki? Okay. Akachaza anniversary irageze. Gacubona kado nini cyane. Oya none kagabasha. Buke kuzamura basmart. None yo kadivuye ku kiframe.
telefone Android irimo iPhone naho nyene version igezweho akubisemo ngaho n'akaretre ngo nakantu kavuye ku mutima ukunda nango yo uburozi burafashe wirinde ubusambanyi finalite y'ivyo bintu ubirindire uzobibona finalite y'ivyo bintu ubirindire uzobibona yo erega hari abagore bafise abagabo batwenga bibagiye ubundi basanzwe badatwenga yavyibagiye gusa ntihatwenga ahandi aguma kimisaya yibagiye gusa n'ibisanga twenze nawe nyine aca yibuka ko ari seri umumama rero akacahura n'akajene gatera inkuru gashwashwaruze kavuga ibintu vyinshi ukagaha amatwi ufise umugabo ameze gutyo wirinda abajene bameze gutyo imitoma ku mitoma egigwe abantu bameze gutyo abantu b'amajambo menshi atahera nawe ufise umugabo no kuvuga ko agukunda biva mwino abanza kuvyiyumvira ukwezi kose abivuga ko anniversaire rimwe mu mwaka ko anniversaire honyene niho rimudomboka kakavuga mwirinde iki ubusambanyi icyanyuma cyo dutaha ibibanza bihamagara ubusambanyi ibibanza byihishije bihamagara ubusambanyi urazi nkaha mwese muri ngana namwe ariko ariyumvira gusambana no one ni ikibanza murimo hajya mu isoko abantu bose ko baridandariza nta numwe ariko ariyumvira ivyo bintu ni ikibanza barimo mugabo pay attention kwisanga ahantu mu kibanza uri umuhungu n'umukobwa canke umumama n'umupapa ahantu hinyegeje muri babiri n'umuntu ataraherutse kwiyumvira ico ciyumviro satana cyakibiba mu mutwe wiwe uretse ko rero n'ababitegura rero akagusohokana kuri kakabare kakandi nganumva kambere ntagahejeje neza ingabire ziroze muzirinde bakobwa bene data aha nimwe bwe mufise ibibazo kuri iki kintu mwirinde kurya ibintu by'abahungu umunsi wabiriye uzobirya uvuga ati pasa yarambariye aha ndiko ndarya igera numva nkumbuye agapiza ngo mon frère aho n'abagore ngo barimo mutamani ko mbari n'abagore barimo urumva ngo numva nkumbuye agapiza urakumbuye pizza kura mu mufuki wawe rondera amafaranga yiwawe uje kugura pizza atamugabo ufise none wundi muntu wibwira ngo kumbuye pizza ninde ngo ndakumbuye plage ngo numva menga ngo nduhuke mu mutwe indakururira mu mutwe kura mu mufuko wawe ujya kuri plage kora mu mufuko wande uje hehe nico birayita kubaha umubiri wawe ubaha umubiri wawe none wowe ushaka guca amafaranga yiwawe cha amafaranga yiwawe hamuyage amafaranga yiwawe hamuyage hari umuntu ngo amafaranga y'umuhungu araryoshe aryoshe gute amafaranga y'umuhungu aryoshe gute amafaranga asa amafaranga kora mu mufuko genda kuri plage gura umukeke n'amafiriti nimba ubikunda hamubige hama utahe umuhungu nawe bigisororera umunsi umwe nawe umusororera umunsi wa kabiri mubwira ati ntagire icyo uzonyishyuza je nawe turayejeje nariye 10 uriye 10 turayejeje hari undi ugenda kwiruka ko umenga ni deni mufitiye kubera umunsi umwe yagusohokanye umenga ni deni mufitiye
nta deni umufitiye. vuga ati jya gwawe. umwanya wose lifti imodoka y'umuntu mugaca winjiramwe mugicarana niwe afise vora niwe reka itumbereza niwe reka araakselera muga murarinda hano barinda kwe umuntu afise vora niwe reka afite kuri accélerateur aho ni saa 3 y'ijoro ngo mpa lift haji n'amaguru ibihe turi mu navyo muzi haji iki irege utawushika amahoro ureke kwikwegera ibibazo utazomenya bizohere. ndabaretse ibibanza vy'iki ibibanza vy'ibanga mu vyirinde. hari umuntu ntuze akubwira naho nyine akubwira ngo aragusohokanye muga kaje gutwara ahantu hari amatara 15 adasa rimwe ritanga ibara girabura riteta risa n'urwatsi rutoto rya jone ibintu byose yagira umuntu amenya uriwe kaje ugenda ugasanga wicaranye n'uwo muvukana nawe nyene bamwicarizaho nawe wicaye ngaha bazinya amatara gatonye ati wari ngaha naho nyine ugasanga ni mu bibanza bya bindi usanga ari mu mashugwe mwicaye muri babiri muvuga mu tunyongoshwa ayo se amafana yo kunywayo samafana yiki genda unywa amazi utekereze niya kuduhira ubwire mama wati wompa agafana ayo se amafana yo kunywayo izo si nyama zo kugizo hamuntu nigiye gusohokana ahantu habona n'umusi numwe umuntu agenda mwijoro namenye icyo asitarako benda